Nitekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu muriko murabana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu no yanyu Umuhuza TV. Uyu mwaka tugiye kubageza kamakuru bigezweko biriko biravugwa muri aka gatondo ko kwigenekerezo y'19 Rusama uyu mwaka w'ibihumbi 2023. Namakuru tuza kugaruka kuri vyinshi bigiye bitandukanye, turaza kugaruka ku gihangange Guillaume Bunyoni ndetse na bamwe mu bantu boba bari bagiye kwibohero rikuru rya Ngozi mwijoro ariko bakahagarikirwa mu nzira n'inzego zijejwe umutekano. Abo hakaba ari bamwe mu bihangange bikomeye cyane mu rwego rwo kwivuna abansi, vyose ukaza kuvyumviriza. Aho uri hose rero wowe uri ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze mbeze igihugu c'u Burundi wese muhaye kaze muri ano makuru. Bamwe bati CNDD FDD yama ikoresha abantu umuntu adashobora kwikeka, baba bitwa ko batari kumwe n'ubutegetsi, ngo hari umuntu akomeye cyane yakoranye na Bunyoni ico gihe kandi akaba asanzwe n'indongozi ikomeye mu mashirahamwe yigenga mu Burundi kugeza n'uyu munsi. Ntivyoroshe kumumenya ngo canke kumwibaza ko yoshobora gukorana n'iperereza. Uyu akaba ari mu mashirahamwe haranira agateka kazina muntu. Kumbure ngo hari n'ibindi biteye ubwoba yakoreshejwe kuri Guillaume Bunyoni ndetse no kugambanira bamwe muri bagenzi we, ngabaza kugerageza kumwibwira baraza kwihenda. Rero benshi batanze impanuro ko abantu bose bishika bagategura ibikorwa ubutegetsi budakunda ko bokwama bazi ko ubizigirwa bafite, hama harimwo umuntu akorera iperereza, ngo nico kirwanisho rutura ca CNDD FDD. Ngo nimuze mwimene umutwe murondera kure umuntu akorera iperereza, ngo kenshi aba ari umuntu yizigiwe cyane kandi anerekana umwete udasanzwe, ngo ariko mugavye neza muramutora. Mwijoro rero ryo kuyigenekerezo ya 18 rishira igenekerezo y'19 Rusama uyu mwaka w'ibihumbi 2023, hari indongozi zoba zafashwe zigana mu kibanza cubatswemwo ibohero rikuru rya Ngozi, ari naho kuri ubu Guillaume Bunyoni ariko barizwa. Ivyo bihangange uti vyo babigiye gukorayo iki? Amakuru adushikira muri kano kanya nubwo amazina yavyo tutari twayaronka neza, gusa avuga ko ari intwazangabo zikomeye cyane mu rwego rwo kwivuna abansi. Hakaba harimwo abakoroneli babiri bo mu gipolisi c'u Burundi ndetse n'umuriyetona general umwe wo mu gisirikare c'u Burundi. Aba rero ngo baba bari bagiye kuraba Guillaume Bunyoni. Ni mu gihe mu minsi iheze hari amakuru yavuzwe ko Guillaume Bunyoni yoba yarahinduriwe abo baba bamushira ivyo gufungura isasita ndetse no mu gatondo. Bikanavuga kandi ko hari abasirikare bari boherejwe mw'ibohero rikuru rya Ngozi. Ico gihe bamwe mu banyororo bafungiye mw'ibohero rya Ngozi bari bamaze iminsi bidoga ko abo bapolisi n'abasirikare barungikwa n'ibiro vy'umukuru w'igihugu, kenshi baba barimwo n'abakozi b'iperereza batuma badatembera ibohero. Icatumye rero ngabo basirikari bashirwa mw'ibohero rikuru rya Ngozi nuko hari umugambi wari kotegurwa na zimwe mu ntwazangabo zikomeye cyane mu gipolisi no mu gisirikare, bavuga ko Guillaume Bunyoni bagomba bamucikishe ibohero canke se n'ivyanka bamwicire mw'ibohero nyuze mu kumupfungurira ibiryo birimwo ishano. Guillaume Bunyoni kuri ubu buzima bwiwe ntibwifashe neza. Benshi mu begereye idosiye bavuga ko yakubiswe inkoni, araborezwa igufa, kubitishwa umuyaga nkuba kugira ngo avuge ibihangange bitandukanye. Mu minsi iheze hari amakuru yagiye ahabona ko Colonel Alfred Innocent Museremu ndetse na Lieutenant General Gabriel Nizigama batazira tibiya boba barahawe ikigongwe n'umukuru w'igihugu ntibinjizwe mw'ibohero, kandi nabo vyavugwa ko bari mu mugambi wari warateguwe na Guillaume Bunyoni. Nubwo vyashitse mu nyuma, Gabriel Nizigama batazira tibiya we akaba yari amaze amezi indwi atakazi agira, mu gihe Colonel Alfred Innocent Museremu we yafashwe kigenekerezo y'17 Ndamukiza uyu mwaka wa 2023 yagirizwa kuba yari ari mu bari
mu nama yo kuja gufata Bunyoni ariko akaza kumuvunira akagohe ko ashobora nawe kuza gufatwa, Bunyoni nawe agaca atagahunga. Colonel Desire Uwamahoro nawe ari muri abo bafashwe ico gihe, ariko kuri ubu Colonel Fredino Samusiremu we baba baramuhinduriye amabanga, ndetse na Gabriel Nizigama batazira TV. Uyu akaba yarabaye n'umuyobozi mwishikira mu biro vy'umukuru w'igihugu, akaba yarakuriwe rimwe na Alain Guillaume Bunyoni mu mwaka uheze w'ibihumbi 2022 muri Nyakanga, ubwo Alain Guillaume Bunyoni yakurwa mu kibanza cyo kuba umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi agasubirizwa Gervas Ndirakobuca. Ni vyinshi bitandukanye biriko bivugwa kuho Alain Guillaume Bunyoni apfungiwe. Hari amakuru tukiriko turondera kubo bari mu mugambi wo kumuhereza iryo shano, ndetse n'izo ndongozi zaraye zifashwe kuri ubu ngo zikaba zitegerejwe kuja gutanga, ubu zikaba zitegerejwe kuja kwisigura imbere y'umukuru w'igihugu, basigura ico bari bagiye gukora kwibohero rikuru rya Ngozi, kandi atanumwe yoba umunyecubahiro, yoba umushinga amateka, yoba umushikiranganji, keretse umushikirizamanza kizigenza wa Republika n'abandi bake boba bari kuriwe gushika mu kibanza Alain Guillaume Bunyoni apfungiwemwo. Abo bose rero bakaza kuja gutanga insiguro y'ivyo bari bagiye gukora mw'ijoro, kumbure ngo bari kumwe n'abajejwe umutekano wabo, ngo babanje guharira n'ababafatiye mw'ibarabara berekeza kuri iryo bohero. Aha mbere barahatambuka atankomyi, mu nyuma benda gushika kw'ibohero rikuru rya Ngozi ngo niho batangiwe n'abapolisi, bamwe mu bakozi bacungera iryo bohero, kuko hanze naho hoba harashizwe abakozi nyine kugira ngo baje baraba uwuje mu iryo bohero ndetse n'ikimugenza. Mw'ijoro rero bahagaritswe bategekwa gusubira inyuma, ariko nabo bumviye basubira inyuma. Kuri ubu rero bakaba bagiye gutanga insiguro z'ivyo bari bagiye gukora kw'ibohero rikuru rya Ngozi, mu gihe hari itegeko ryavuga abemerewe gushika mu kibanza Alain Guillaume Bunyoni apfungiwemo. Vyose tukaza kubikurikirana, tukaza kuza kubageza ko umuco wavyo. Nk'uko kandi nababwiye ngo CNDD-FDD yamikoresha umuntu adashobora kwikekwa, ngo abo bakaba bitwa ko bari kumwe n'ubutegetsi. Uyu muntu ashobora kuba yarakoranye na Bunyoni, kandi ico gihe asanzwe n'indongozi ikomeye mu ishirahamwe yigenga mu Burundi kugeza n'uyu munsi. Ngo ntivyoroshe kumumenya canke kumwibaza ko yashobora gukorana n'iperereza, kumbure ni vyinshi tuzobashikiriza biteye ubwoba yakoreshejwe, ariko izina ryiwe ntituzigira turi ibagizako. Abaza kugerageza kumwibwira baraza kwihenda. Rero twohanura abantu bose ngo bishika bagategura ibikorwa ubutegetsi budakunda ko bokwama bazi ko bizigirwa bafise, hama harimo umuntu akorera iperereza. Iki akaba arico kigwanisho rutura CNDD-FDD ikoresha, ngo nimuze mwimena umutwe murondera kuri umuntu akorera iperereza, ngo kenshi aba ari umuntu yizigiwe cyane kandi anerekana umwete iyo muri kumwe muri iyo migambi, ariko mugavye neza muramutora. Mumaze kumumenya ngo nta nakamaro na kamwe kariho ko kumumenyesha ko mumuzi, umureke yibaze ko mutamuzi, ngo bizobafasha kumenya integuro zimwe zimwe z'ababarwanya. Aha kandi twokongera ko ingene benshi bakunda kwihenda mu kwizigira abantu, ngo ugiye mu maradiyo kumva nk'umuntu ko akorera RPA, radio yankwa cyane n'ubutegetsi, ngo ushoka wibwira ko uwo muntu ari umwizigirwa. Ugiye mu migambwe umuntu akakwereka ko ari umemesi dakomeye, indongozi muri seneri, ngo umuntu atasivye imyerekano yo mu mwaka w'2015 canke umuntu akwereka ko azinanye n'indongozi kanaka muri societe civile, ngo wisanga wamwizeye. Uze wame uzi ko umurwi wose uzwi ko wankwa n'ubutegetsi ari wo murwi nyene huzuyemwo abiyorobetsi bakorera iperereza, ngo ntuzopfe kwizigira umuntu kubera umurwi arimwo. Urama wirinda kuvuga ibanga ryawe mu gihe bidakenewe ko urivuga. Ikindi kibanza cyo kwitondera cyane ni mu munyororo, aho umuntu asangayo abapfunzwe bazira ivyiyumviro vyabo, ngo naho nyene iperereza rirarungikayo abaja gupfungwa kugira bahende bagenzi babo maze babasopemwo amabanga. Ni gutyo abatari bake bapfungurwa baca banyuruzwa bakwegerwa nabo bagize abagenzi babo bagipfunze. Ngahandi hari ubusuma
hari abasuma urusaku cyane ngo ahandi hari abasuma urusaku cyane ngo ni mu mirwi ivuga ko yafashe ibigwanisho uko ngo CNDD-FDD yumvise umuhari uvutse niko irungikayo abarwanyi bajejwe gusuma urusaku ngo niyo mpamvu benshi uzumva bafatwa bakiri mu myiteguro gusa ngaho ntituvuze abo intwari ituma gushinga imihari itari yo kugira bafatisha bipfuza kurwana ahandi ikadukana bavuga ko bafise ibigwanisho vyo kudandaza mu ntumbero yo guta mu mitego abakorana n'imihari. Naho kandi ngo hari icigwa kidasanzwe ku nguvu z'abakenyezi ngo mu bihe bose abantu bagize ubwoba muzotangara mubonye ubushobozi abakenyezi baba bafite ngo nimuzokengera abakenyezi ngo abagabo nibo barinda ngo sivyo abagabo barakomeye mu bintu bisaba inguvu gusa ariko iyo hageze gutabara ubuzima bw'umuntu umukenyezi niwe arinda kurusha abandi bose kandi niwe atora inyishu zihuta. Ndagukengurukiye rero we tubanye muri ano makuru yaragezwe ko muri kano kanya fyonda subscribe canke sabone kuri wowe utari wafyonda ko kugira ngo utojucikanwa n'amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza uri mu bambere. Sangiza no makuru kandi bagenzawe aho baba baherereye hose kugira ngo batuje bacikanwa n'abiriko biravugwa bigezwe ku ngaha mu gihugu c'u Burundi yo bayavuga mu gisata ca politike ubutungane mugendanire n'ayandi makungu agateka kazera muntu n'ibindi vyinshi no Muhoza TV Imana ibahezagire.